biriko biraba ariko kandi imbere yacu turafise Yasoni turafise kandi na Gasoni hama inyuma ho wadufise abagabo babiri hariho na staff yabo ishoye kubiri ngaha turabona umwe nk'umanager wabo turabona n'abandi ngahanye n'abandi bakinyi basanzwe bakinana hama rero hari ibibazo jewe nka jewe nashaka kubaza cyane cyane ndabitumbereza kuri aba bantu n'umwanya bariko bakurikirana ama media baguma bibaza bati ibi bintu ni kiki ni bezi muri ko muragira kugira ngo hama muze mubandanye ibindi bintu twagomba uno munsi tumenye ukuri turabona ngaha hariho media ngira ngo zirenga nka 50 ngaha muri uno mwanya kandi media navuga ko nka zose zikomakomeye mu gihugu zikurikiranwa cyane ibintu imico muza kwicura ngaha abariza abafana banyu baza gufata mu mutwe eski iki kintu cyo kuva mu ihuriro neza na neza kimeze gute naho wonye natumereje ikibazo kuri mwe mwabi nizere yuko uza kutwishura wese aza kuduha inyishu nziza cyane murakoze cyane reka mbandishimire mwese nagize kingo mukatanga hama ikindi naco nkuko mutubona ngaho nkuko akisi yavuze ni turi twenyene ngaha ngo ni jewe Gasore Babalao Yasoni official turafise n'indi staff itari ngaha muje ko murabona nkuko yavuze turafise manager Gasore creative turafise secretary Latifa turafise umuvugizi Milam turafise cameraman Skendo turafise umuconducteur Frank ni beshane n'aba bouncer bacu ni beshane ariko reka tujye kujambo ico kintu kuzati kuva muri TV ndabizi neza yuko abantu benshi gabuze gacha Bujumbura mu gihugu cyose no n'igihugu abenshi muri bo cyane bafana mu bakunda entertainment y'u Burundi abenshi bo bavuga ati tuguma twumva mu Gasore Yasoni bakigura TV ibiki ico novuga kuri mu rutando muri abafana n'abantu bakurikira entertainment y'u Burundi nuko Gasore hamwe na Yasoni batakibarizwa muri Euro TV ngo zimwe kumvikanye ko sina Gasore na nibe cyane bavuga TV bivanye n'utunenge tumwe twabonye muri TV dushima yuko uri wese utangura tiwe agakora tiwe akazana n'imigambi mishasha yego siko Yasoni na kingo kusongera ko nuko nyene okay twumve rero abafana bari ama TV yose ari ngaha bumve neza cyane yuko Gasore na Yasoni hamwe n'abandi bamwe twagiye turabona hirya nino batari ni uriro TV atari za base okay hama tugende mu kibazo kugira kabiri ikintu kijanye ni filme ya Bisangamani ni série ni episode novuga yuko ifata ikibanza cya mbere mu Burundi mu gukurikiranwa kuri YouTube novuga yuko inaduteturura cyane iyo abantu bariko bararaba ibintu byo mu Burundi amafilme ukuntu ariko arakurikiranwa cyangwa ukuntu ibindi donc YouTube ziko zirakurikiranwa ujugashikira kuri Bisangamani vraiment uravuga ati harashajije none iyi filme bimeze gute izobandanya murayihagaritse cyane yavanki mugoma mu nyicuri cyo nyene ni mwishuri kindi ngizobandanya hariya canke hariya ndaza kubigaruka ko navyo nyene ndayibabaze ni mega iyi film tumenye yuko izobandanya kwanza ico cyambe izobandanya canke irahagaze biraheze yego barakuze cyane so icambere mwomenya ndibaza benshi ngaha murabizi n'abantu benshi barabizi yuko Bisangamani ari film yanditswe na Ismail Gasore ikaba directed na Ismail Gasore ndibaze yuko ikintu gikomeye cyane kizafasha neza cyane ni Ismail Gasore ariko urumva Ismail Gasore atakiriho ndashobora kubandanya kuko navuga yuko no idashobora kubandanya Bisangamani ubu twayivuze ibisanzwe igiye guhagarara nizobana twizere yuko haba kuri channel ya Ismail Gasore channel ya Yasoni kuko nazina onye nafise channel kandi yakurikiranwa ni channel ya Ruhandi ya Boricha ku ihuriro TV itazosubira gucako nizosubira gucako sivye ko barenze kuko kuvyo twavuganye barashima ivyo navyo bumva n'ibintu bicenja mu butungane ariko Bisangamani nkuko twabivuganye nk'abavandimwe Bisangamani nizo kwibandanya barashima ekambye ngire nera kama abafanzi bacu nimwe babona Bisangamani ijya nizo Bisangamani ya Gasore iyo bazokora mu gicyaro kwaje ibintu bitari byo bahindura histoire ko itari ya Gasore cyangwa Gasore narimo Yasoni narimo abantu benshi barimo ngo twatishimye cyangwa ngo twakina okay reka nje mu kibazo gira gatatu Bisangamani inyuma yo kubona Gasore cyangwa inyuma yo Gasore apibiri ati jewe ndavuye
niwigeze uvuga ngo nabwo mwihurira ariko yavuze ati muzoza murankurikirana kuri chaîne ya Ismail Comedian so rero inyuma yaho tumaze kubona ivyo ku bantu twe dukurikirana amakuru twaramenye duti Gasore arashoka bavuye mwihuriro rero inyuma yaho twarabonye Bisangamani yaciye itangura kuza irajako cyane cyane aho turavuga saison ya kabiri yaciye itangura kuja irajako ku ihuriro TV iyo onye hariho amajambo amwe nagiye numva ati bayitwize iki kintu cyo kwirwa kwa Bisangamani naco mushe kubizigura cyo navuga kuri ico kintu desha abanyamakuru muza kurondera inkuru mwarazirosije yereka kuko ubwanje uri umunota nimba ariko araca Bisangamani kuri ihuriro TV ijya si Bisangamani ya Gasore si Bisangamani nyayo twebwe jewe Ismail Gasore hamwe na Soni twiyemeje kujya gukora utuntu twacu ku ruhande mugabo bivanye n'ingene utunenge twinjiye muri TV tukashoboye kumvikana hama bararenze ku mategeko barabandanya Bisangamani barayimoditya uko itari Bisangamani kikugira ariko duce kutureresha amaso ikizokurikira mu nyuma natwe turamenya ariko ico novuga nuko Bisangamani atarijya Bisangamani si ya Gasore kunota Bisangamani si umuntu wese cyangwa TV twese twarayihagaritse turavuga ati Gasore yanditse Gasore nyeneyo original Bisangamani nawe naravuze yuko itazo kwibandanya kandi irahagaze ariko bobo nimba bareze ku mategeko nimba bareze ku byo twavuganye nikosa rikomeye ariko barakora nikosa rikomeye. Okay, tukiri ngaho nyene hari iki kindi kintu kivuga giti cyangwa cyavuzwe na benshi n'ahantu henshi giti mwakora mudahembwa naje murakunze kunyagereza mwese muri ngaha yagese munahemba ba okay iki kintu gifise ukuri kungana gute mbega ko ni mwahembwa iki kiringo cyose cyangwa ni nka bya bindi naje mugenda mukavuga ngo nahemba kana atari ko biri reka wageze urabona burya mu muryango tugira papa tukagira mama papa nimba ari umurokozi munahangwa ni secret yacu nimba tugira ijumbu bidatoreye ni secret yacu ariko mu gihe rero ujya muvyeyi wawe agashimye kubikibanga na wene umwana ari umwana zamubana so reka mvuge ko akantu k'umushahara ivyo mu bisanzwe byo guhembwa ivyo onye byari secret mu muryango muri TV ariko kubwanje Gasore sinzi ko nayo so yashaka kubyemeza kintu cy'umushahara navuga yuko atakontra ko dufise muri TV navuga yuko atakintu cy'umushahara twigeze dukorera twakora nka famille ariko dusanga tuko dukorera muri televiziyo muri televiziyo reka n'ijambo ya Soni yaje nawe bariko murababera gato kuko je narakize ndakizi cyane unisabese Kiswahili muko bien bwana kikweli tumefanya kazi sana mliona kazi zetu na hiyo TV nadhani ndio kwa channel ya kwanza hapa Burundi ilikuwa na tunafuatiliwa sana kwa Burundi sawa kikweli tumefanya kazi nyingi unaona lakini hakuna kanoti unaona kweli hakuna kanoti kabisa okay ni mwahinga mu camaki kwa kwitanga kwitanga na family okay ngira nje ku kibazo cya nyuma hama meze me nabandi bashoboye kugira ivyo babajije mugabo mu mwanya mutonya cyane dutatuba mutaruko muraviko ko nje byose tumakwirukangana nimba baduhamagaye bagomba kutunyugisha avyo kwihuta hari byo twataka tumatubwira ati ngenze inge tugende bukebuke uvuze ngo tunyarunze nitwo hava tugomba kunyugwa oya turaba umwanya okay turagenda ikibazo bigira cyane ikigira icyanyuma kuri jewe mbega imigambi neza na neza ya Ismail Gasore na Yasoni muri kino gihe muri ko murategura yo gutangwa gushaka umugaragaro niyihe na cyane cyane dufatiye ku maseri kuko nazi yuko izo arizo muri ko cyane cyane mu muri ko muragira target yo gutangwa gushikiriza abantu igini ndi binashobotse mugenda ko tumwa tugiye akazi na kugira ngo babimenye ati so imigambi kuri mu dufise jewe nka Ismail Gasore comedy hamwe na Soni official tugira hamwe haro nandi ma brain mutabona ngaha yari twagize na sisi ariko pabo ari ma brain biga partnership tukabateranya amatoka na biga yo kutangwa ko umugambi mushasha wo kuzana iyindi seri kandi iyo seri turabere yuko izobi ryoshe kurusha Bisangamani kurusha za polisi kurusha babalao n'izindi nyisha yego tujye kuzana amaseri mashasha
yugusana mafilme atandukanye mu musaze mumenyereye nkuko maze iminsi mubona amakomedi atandukanye n'andi musaze mumenyereye muruze muri Euro TV yego muze gusara imigambi myinshi cyane ikindi naco objectif dufite twebwe ni ukuduza izindi mpano kora Euro TV no kuvuga yuko bari baza amakaraktere amwe Gasore Yasoni Jojo naka no twe dushaka bijya bintu dushaka ko tuzana abajene la plupart y'abajene bafite impano yo guteza comedy nabo tubalancinge kugira ngo nabo bashobore kwibeshaho bikiri mu mpano zabo tosabti benshi bama baza turi Euro TV bakarira abandi bagasabwa amahera mu byabingira ariko ntibakora akazi tubonye bigatubabaza ico nico kintu tugiye kurandurana n'imizi natwe kugira ngo tuhangure ikintu gishasha ni company edare kuri Gasore Ismail ngiye gutangura ikintu cyitwa Ismail Gasore Company IGC Company ya partenariat na Obama Company ni byinshi reka tuzivugage mukereka duha umwanya bandi nabo bashobora kugira bibiri canke bitatu babajije ariko cyane nkuko twabisabwe twisunge cyane kuri aba bantu kuko hari ibindi bibazo usanga nka bijya bya case ariko arikorera ivyo murabizi ibibazo by'ibirya tuvyirinde tubaze cyane bijanye n'aba bagabo babiri nyene ariko akabazo kanyuma kamatsiko amacema bisona babandanye mbega hariho ubu bicanye novuga ati bifu izobandanye icanye hari hagati ya mwebwe na manager wa Ihuriro canke muzobandanye muri abafere comme il faut. Donc ico navuga twebwe cyambere nta mugambi kuva muri TV twari dufise ndibaza murabona igihe niramu abivuga wewe hari abandi bagiye bavuga ko bavuye mu twe ntacu tukize dushikiriza kwari kubikibanga tugumana nakaranga kacu ariko uno munsi twabaye sanse kubivuga bivanye n'utundi turimo twe twashimiye gutangura iby'iwacu ariko bobo iki ni problem dufise cyane cyane muri Afrika umuntu babonye umuntu agiye gutangura ibyiwe umenga cyangwa umwasi twe twatanguye ibiyinye nibo barashima batugiriye inzigo nta nzigo twatubafitiye n'ubu nta nzigo tubafitiye ni famille we love each other we kund you ariko bo kiretse bagize bya bifu nta problem Aisha ni yari yes donc merci beaucoup